ananipenda. Twende kande, Bwana ni mwokozi wangu. Twende. Awako Yesu wazuri, ananipenda. Baraka zake hazikuishi. Yes, ananipenda. God Believers tufise amaproje menshi cyane muri uno mwaka nyene twiteguye gusohora album ushasha God Believers kandi mwitegura n'indirimbo ushasha giye gusohoka y'ubwiza cyane ari indirimbo tuwasoranye na mugwi featuring na MTC rero muyiteguriye cyane gose izoza ari y'ubwiza cyane juste nyene nagaseke nyene kakiriko karatunganywa coming soon uri mwiza cyane gose Yesu uri mwiza kandi cyane Yesu uri mwiza kandi Yesu tanda uri want to go to the Yesu uri mwiza Yesu uri Hallelujah. Hallelujah. Mugenda kene amajwi yiwanyu. Amen. Twende uri mwiza. Twende Yesu. Uri mwiza. Twende Yesu. Twende uri mwiza. Yesu. Yesu. Uri mwiza. Kande, Bwana ni mwokozi wangu. Twende. Awako Yesu wazuri, ananipenda. Baraka zake hazikuishi. Yes, ananipenda. Twende ya bakunzi ba Ndaha TV nkuko twabibabwiye ubu unya turi kumwe n'umugwi bita God Believers ndibaza mujije kubona ibintu bajeje gukora imbere kuri scene cyangwa kuri stage tubaramutse God Believers urashobora kutubwira akazina kanyu n'icujejwe muri God Believers ya shalom amani twavuze Mondo Freddy ngabasanzwe ndumurongozi w'uyu mugwi nyene God Believers nanje nkaba nitwa Fabrice nkaba ndirimba arto muri God Believers nanje nitwa Manirakiza Dive nkaba ndirimba ijwi rya mbere muri God Believers. Shalom nitwa Sami nkano bassiste muri God Believers. Shalom nanje nitwa Jérôme Joel nkaba ndumu beatboxer muri God Believers. Shalom nanje Isaac Believer nkaba ndumu muri God Believers. ya deje kubona ibintu mugize imbere kuri scene cyangwa kuri stage mbega God Believers yabaye créé ryari yoba mwoba mwaye créé ryari God Believers yagiye mu by'ibiro byacu mwaka 2011 ariko mwaka ugiye kugaragara nko gose mwaka wa 2016 aho twagiye turagaragara mu biteramo bitandukanye ego evolution yacu iteramo ryacu tanga kuba ryabangaho nyene tukoze ibigote bitandukanye tusora indirimbo ibintu nk'ivyo nyene ya wowe nabonye uri mu bantu bafite impano itangaje mbega iyo uri kuragira bijyana bya nturuha ku buryo wumva kugomba turi jambo ry'Imana yatubwira ati dushobozwa byose na Yesu aduha inkomezi niyo mpamvu nigera nduha na rimwe ndiko ndabikoresha umurimo w'Imana nigera uruha na rimwe mbega wowe nabonye uririmba uvuza gira bass ahajyanya vraiment niyumva yuko amahaha umenga aratandukanye ko mu guhimbaza byose bigenda neza ya God Believers turayese kubona novuga ngo indirimbo ya Merry Christmas mwasohoye mbega ijya ndirimbo inyuma yayo nta project y'ibindi bintu mwamufise canke bimeze gute
God Believers dufise amaproje menshi cyane muri uno mwaka nyene twiteguye gusohora album shasha God Believers kandi mwitegura n'indirimbo shasha giye gusohoka y'ubwiza cyane ari indirimbo tuwasoranye na Mugwi featuring na MTC rero muyiteguriye cyane gose izoza ari y'ubwiza cyane yego ya indirimbo mufitaniye featuring na MTC mbega MTC ko tuzi ari novuga ngo umugwi uririmba bakoresheje ibicurarangisho by'aba bazungu bacu mbega God Believers hageze ko MTC ririmba nimwe muzo ivugiriza canke bizogenda gute akona gaseke nyene twagomba twumve yuko bitazava ibi bintu urumva twumvemwo gitare ahandi nawe twumva gitare y'umuntu akacusanga bimeze juste nyene nagaseke nyene kakiriko karatunganywa coming soon ya God Believers turashobora kubashimira twongera tubasaba mubwira abakunzi ba Ndaha TV muri rusange n'abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba God Believers kugira subscribe chance abone kuri Ndaha TV bongera bakurikirana novuga ngo n'ama channel yanyu haba Facebook Instagram YouTube mwongera muyababwira kugira ngo babashe kuguma babakurikirana ego bo hose ku macana yacu yose bandika God Believers kabwa byacu tubibona bikoroheye cyane ku buryo bworoshe once usiza God Believers gusa uco tubona ibikorwa byacu byose ya turabashimiye bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona ibintu biriko biragenda neza gumana natwe kugira ngo tubandaye tubereka ibindi kongera tubasaba yuko igihe tuzosubira kubakenera ndibaza yuko muzotworohera nkuko mwatworoheye nta kibazo n'ukuri Imana ibahezagire yongera ibane namwe ya bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona ubunya turi kumwe n'umuntu novuga ngo umu createur w'evenement tugomba tumuramutse kwanza banza twibwira izina yongera tubwire na objectif yo kugira ngo akreye iki kintu zeye iki giteramo canke iyi concert turakuramukije Yesande ndabaramukije cyane akazina nitwa Edgar Ntare w'icumi Edgar Ntare w'icumi Ntare w'icumi so twabonye novuga ngo warusanzwe uri imbere mu bibanza by'abantu bubashwe kame murabona yuko yego vraiment ibintu bimeze neza so kugira ngo organize iyi evenement nihe objectif wari ufise kugira ngo iyo evenement bon objectif ya mbere nuko twari twiteze yuko hariho ikanguro rijye kugaragara mu magroupe public atandukanye cyane cyane mu banyeshuri aho benshi bavuga yuko abajene batigera biyumvira gusenga ariko uno munsi namwe mwabibonye yuko mu kanya k'ijambo vuma baye banyotewe ijambo ry'Imana dukeneye gusikamo iyo nyota y'ijambo nkuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo mu gihe cyanye manze sika nimwe mwanje kandi muri wose kandi igihe ngo kiraje yaho ngiye gutera inzara n'inyota atari ibindi ari ijambo ari inzara y'ijambo ry'Imana ya objectif mwari mufise yari yo kubwira ubutumwa navuga ngo abajene kandi mwongera mugaragaza yuko abajene nabo bavuga ngo ntibakunda gusenga ari abakozi b'Imana bakomeye bafise ama talent agiye atandukanye nkuko bakunzi ba Ndaha TV mwage murabikurikirana mbega aba bajene mwoba musanzwe mukorana no ku mashuri aho musanzwe mwiga canke nabantu muvuga ngo reka tugaragaza impano z'aba bantu tuzi muri quartier bakorera Imana kunuku canke bonavuga yuko twatumiye twakorana n'abajene benshi mugabo ku bantu borganije kino ikorane ni abajene wo mu ishuri gitwa lememe nkuko benshi bagitwa lycée municipal mugabo genda gitwa Life Made Manifest twatumiye n'abandi bajene dushobora kujya hamwe dukora ikintu kimwe ya abakunzi ba Ndaha TV nkuko bifuza kumenya Life Made Manifest gisigura iki mu Kirundi Kirundi nyene ariko nyene ikagowe mugabo nyene mu Kirundi kavuga ni ubuzima bwashizweho kugaragara ubuzima bwashizeho kugaragara cyane bwahishuwe ugerageje kuraba navuga ngo ingene evenement yanyu yagenze mubona byagenze gute wabonye uko waruvyiteza ariko byagenze canke hariho tumwe tutagiye turagenda neza ko tugeranije kuraba hariho abantu bari kuri affiche tutigeze tubona ngaha mbega bo babijustifye impamvu batabaye ngaha canke niba abantu baja kuri affiche kugira ngo batume abantu bitabira kuza muri iyo evenement badashobora kuhashika yanovuga yuko mu bantu bari kuri affiche ataje muri evenement umuntu umwe wonyene none yambwiye icyasho kumufatira twizere yuko ikindi gihe kizoba iki kikorane canke iyi evenement yanyu muzodutuma kugira ngo tubandanye tugaragaza mu bakunzi b'umuziki ndundi mbere no kwisi yose kugira ngo twerekane yuko abajene benshi biyumvira ngo bari yanya ngo ndabanwa rumogi hari abandi bafise impano zo kugira ngo bahindure babandi babi twizera yuko n'ikindi gihe nivyaba muzodutumako nukuri cyane kandi cyane turiteze yuko
mujye kudushikira muri byinshi. Yes. Ya turagushimiye kuba waduhaye umwanya wawe. Ndabashimiye cyane. Ya abakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibonye ibintu byose twatanga bimeze neza none turasozereye twongera tubasaba kugira subscribe kuri Ndaha TV mukurikirana ibiganiro byacu mugumane natwe kugira ngo mubandanye mubona ibiganiro bigiye bitandukanye turabashimiye Imana ibahezagiye.